Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye, n'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mweba nywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Twabateguriye amakuru ahambaye cane arabana n'ibiriko biravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho amasoko nka yose aturuka mu begereye Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'ava mu bakozi b'iperereza yemeza ko uwahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi General Guillaume Bunyoni yoba yaratorotse ibohero agatorokeshwa n'akarwi k'abantu b'abajenerali bahoze barwana muri FTD babonye ko batakwemera akarenganyo Perezida Evariste Ndayishimiye yari ariko arakorera General Guillaume Bunyoni, kandi bakavuga ko batakemera ko aguma akamufunga mu gihe babonaga ko neza ko nibatagira ico bakora nabo aribo batahiwe nawe mu minsi iri imbere azatangura kubapfunga. Hari amakuru menshi twabateguriye arabana n'itoroka rya General Guillaume Bunyoni ndetse n'ikigiye gukurikiraho nyuma yaho atorokeye, byose twabateguriye turaza kubashikiriza mu idonido ry'aya makuru. Turaza kubabwira ko Igitega abacamanza indwi bapfunzwe bagirizwa ibyaha bitandukanye ariko bijanye no kuba barariye ibiturire ndetse n'ibindi byinshi bivugwa baba barakoze, byose nabyo twabateguriye turaza kubashikiriza mu idonido ry'aya makuru. Turaza kubabwira amakuru ababaje kandi ahambaye ajanye na Floriano Irangabiye umenyeshamakuru apfunzwe ku karenganyo, kandi bikaboneka ko leta ya Perezida Evariste Ndayishimiye ititeguriye kumupfungura mu gihe amashirahamwe atandukanye aharanira agateka zina muntu agumya asaba ko yarekurwa, kuko biraboneka neza ko atacaha na kimwe yigeze akorera abarundi, ahubwo ko icyo ariko arazira nuko yashikirije ibyumviro anegura ibyo leta y'u Burundi idakora neza. Byose twabibateguriye turaza kubashikiriza mu idonido ry'aya makuru. Wifuza kuzajya bama mbere bashirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico usabwa nta kindi, niba utarapyonda kuri sabone pyondaho kugira ngo ko rishizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Tutatevye rero amakuru yacu tatangurire mu ntara ya Gitega aho abacamanza indwi bapfunzwe. Hari abacamanza indwi bapfungiwe mu ibohero rikuru rya Gitega, umugwa mukuru wa politiki, kuva kuri uyu wa kane mw'ijoro nk'uko ababibonye babyemereye SOS Media Burundi. Bagirizwa ibiturire no kwibisha uruyeri. Twabashije kumenya bose bafashwe. Abapfunzwe ni Desire Manirakiza, icegera c'umushikizamanza wa Repubulika mu ntara ya Karusi hagati hashira ubuseruko bw'igihugu, Renova Manirampa, umucamanza wa sentare y'iyungururizo ya Gitega, umugwa mukuru wa politiki, Janvier Nizigiyimana, umucamanza wo muri iyo sentare nyine, Ndayishimiye, umucamanza muri parike nkuru yegamiye sentare y'iyungururizo ya Gitega, Florida, umucamanza wo muri sentare y'iyungururizo ya Gitega, Abeli Irankunda, umukozi wo mu gisata c'ubucamanza mu ibohero rikuru rya Gitega, hamwe na Nestori, umucamanza wo muri sentare nkuru y'igihugu ya Gitega. Uw'umunani apfunzwe ni Jean Pierre Masabarakiza, umuparanto wa parike Repubulika mu ntara ya Gitega. Bw'amasoko mu butungane bagirizwa ibyaha bikuru bibiri: ukwibisha uruyeri n'igiturire. Imvo zitumye bakurikiranwa nazo ni izi ngizi zikurikira: kuko amasoko yegereye dosiye byose bifataniye isano n'irekurwa ry'abapfungwa. Hariho umugabo yigira umukomisiyoneri ararondera imiryango y'abapfungwa canke abapfungwa ubwabo, akaca akora igikorwa co guhuza abacamanza n'abo bantu kugira ngo dosiye zikorwe n'ingoga canke abapfungwa barekurwe, kugira ngo yumvishe abakiriya biwe abarungikira ubutumwa bwo mu majwi inyuma yo kuvugana n'abo bacamanza. Niko amasoko yacu Igitega avuga. Ibyagirije umushikizamanza afise ni amajwi yafashwe mu biganiro byafatiwe mu matelefoni y'abo bantu, niko amasoko yacu yemeza. Ayo masoko yongera ko urubanza rw'ikibiriraho kuri abo bantu umunani ruriko rurategurwa. Abo umunani bikekwa ko icaha bahagaritswe kuri uyu wa kane ku mugoroba mu itegeko ry'umushikizamanza kizigenza wa Repubulika. Baciye bajanwa ubwo nyine mu ibohero rikuru rya Gitega aho babarijwe. Uwa nyuma yinjijwe mu cumba araramwo hafi isaha 6 z'ijoro, niko bivugwa n'uwabibonye. Ihagarikwa ry'uwo mukomisiyoneri
uwo mugabo yabaye intandaro y'ihagarikwa ry'abo bose yahagaritswe kuri uyu wa gatanu afungiwe mu gasho k'igipolisi mu gisagara ca Gitega ku bw'amasoko mu gipolisi. Amahirwe mu gucibwa urubanza. Sentare Ntahinyuzwa niyo itegerezwa kuzocira urubanza abo bafungwa 8. Mu Burundi abacamanza barafise ubudahangarwa mu by'ubutungane. Bw'amasoko yacu abandi bakozi ba leta bo mu ntara hagati hashira ubuseruko bw'u Burundi bari ku rutonde rw'abantu bategerezwa guhagarikwa. Mbere yuko tubabwira inkuru ijanye n'uwahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi Generali Arenguiyome Bunyoni ubu yamaze gutoroka, ariko hakaba hagiye gukurikiraho ibintu byinshi cane bijanye n'abamutorokesheje ndetse n'abagiye gufatwa bagapfungwa bagirizwa ko bamutorokesheje. Reka tubanze tubabwire akarenganyo kariko karakorerwa ibimenyeshamakuru. Floriano Irangabiye nawe yagirijwe ko nyine yari afise umugambi uhambaye wo kuba yatemagaza ubutegetsi. Murazi nyine ko bamushizeho ibyaha bitandukanye, ariko bikaboneka ko ari remetanya bariko baramukorera, kuko baramushijije ko yari gukorerana na Generali Arenguiyome Bunyoni, kandi mu by'ukuri nta nubwo bari baziranye, ntibigeze banavugana. Remetanya rikomeye cyane ryamukorewe kugira ngo afatwe apfungwe. Amashirahamwe 4 asaba ifutwa ry'ivyagiriza umumenyeshamakuru Floriano Irangabiye. Asaba indongozi z'u Burundi gutegeka irekurwa ryihuta kandi atagisabwe no gufuta urubanza rwa Floriano Irangabiye amaze umwaka wose apfungiwe mu ibohero mu Burundi. Yagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu. Kwa 30 Myandagaro 2023 umumenyeshamakuru Floriano Irangabiye yararangije umwaka wa mbere ari mwibuye mu Burundi. Yahagaritswe bidaciye mu mategeko, ubu akaba ariko akora umunyororo yagizwa kunegura leta. Niko byatangajwe n'amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu atandukanye akorera hanze y'igihugu c'u Burundi. Ubwo ayo mashirahamwe Floriano Irangabiye yaciriwe urubanza azira kuba yakoze akazi kiwe k'umumenyeshamakuru w'iradiyo. Gucirwa urubanza n'ipfungwa ryiwe ni amabi akorwa n'ubutungane kandi niho nyangwa ryeruye y'uburenganzira bwo gushikiriza ivyumviro no gucirirwa urubanza rudahengamye. Niko bimenyeshwa na Tigre, umuyobozi wa Amnesty International muri Afrika y'ubuseruko. Muri Nzero 2023 sentare nkuru ya Mukaza i Bujumbura igisagara c'ubudandaji yatangaje ko Floriano Irangabiye yagiriwe n'icaha co guhungabanya umutekano w'igihugu, inamucira gupfungwa imyaka 10 n'ihadabu ry'umuriyoni w'amarundi arenga amadolari 450 y'amanyamerika. Hari mu rubanza rwaranzwemwo ubunenge bwinshi, aho umushikirizamanza wa Repubulika atatanze cagirije na kimwe. Ugukurikirana kwa Floriano Irangabiye kwahonyanze uburenganzira bwiwe bwo gushikiriza ivyumviro vyiwe. Niko ayo mashirahamwe yongerako. Amajambo yatumye Irangabiye ashengezwa ari mu kiganiro ca radiyo Igicaniro ikorera ku buhinga ngurukana bumenyi, ikaba yatangujwe n'abarundi bari mu buhungiro, aho we n'abatumire biwe baneguye leta y'u Burundi bakavuga ko ibintu iriko irakora atari ibintu bikwiriye. Muri Rusama 2023 sentare y'iyungururizo ya Mukaza yemeje urubanza yaciriwe. Nubwo sentare nkuru yari yabonye ko ibazwa rya mbere rya Floriano ryari ridakurikije n'amategeko agenga igitabo kivuga uko imanza zitohozwa, kuko byabaye atamushingwamanza bari kumwe kandi ko atari yabwiwe uburenganzira bwiwe bwo kutavuga, umucamanza yabonye ko bitatuma hafutwa amatohoza yakozwe. Ubu abashingwamanza biwe bungururije urubanza muri sentare Ntahinyuzwa. Floriano Irangabiye amaze igihe agwaye kandi amagara yiwe arageramiwe. Muri iki gihe apfungiwe mu ibohero i Muyinga, uburaruko bushira ubuseruko. Kubw'umuryango wiwe iyo ikaba ari iyindi mvo yotuma arekurwa ku buryo bwihuse kandi atagisabwe. Ukubura imiti nyayo yandikiwe Floriano Irangabiye si ubwicanyi gusa, ahubwo ni ukubura ikigongwe biriko bikorwa na leta ku bantu batabivuga neza. Abategetsi bategerezwa kumuha imiti akeneye bakanamurekura atagisabwe. Niko byashimangiwe na Mumo aserukira komite ijejwe gukingira abamenyeshamakuru muri Afrika yo munsi ya Sahara. Ubwabo baharanira agateka kazina muntu no gushikiriza ivyiyumviro, ugutangaza ko Floriano Irangabiye n'umunyororo yaciriwe na sentare bishingiye ku vyaha birimwo igipfungu bishobora gukoreshwa
ukutari ko mu ntumbero yo gutoteza abantu kubera ivyiyumviro baba bashikiriza nyine binegura leta y'u Burundi. Amnesty International, Initiative pour la droit Human Burundi na komite ijejwe gukingira abamenyeshamakuru na Human Rights Watch babona ko gucirwa rubanza n'ipfungwa ryiwe bigamije kumuhana kuko yashikirije ivyiyumviro vyiwe, gutyo hakaba harenzwe ku masezerano ya Afurika ku bijanye n'iyubahirizwa ry'agateka kazina muntu hamwe n'amasezerano mpuzamakungu Burundi bwateyeko umukono mu byo guharanira agateka kazina muntu. Ifungwa rya Floriano Irangabiye ryerekana ko agatotezo ku bantu bashikiriza ivyumviro binegura leta katarigera gahera. Abategetsi b'u Burundi bategerezwa gukora impinduka nyayo mu ntumbero yo gushiraho ubwigenge bw'ubutungane, hanafutwe amategeko amwe amwe atuma haba gufata nk'icaha gushikiriza ivyumviro. Niko vyashikirijwe na Clementine Murondezi wa Human Rights Watch muri Afrika. Shirahamwe riharanira agateka k'abamenyeshamakuru ribona ko umugambi wo gupfunga Floriano Irangabiye ari umugambi ugayitse kandi uteye isoni kuri leta y'u Burundi. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ategerezwa kuba azi ipfungwa rya Floriano Irangabiye, ariko aranka kuryiyamiriza. Nimba ashaka ko isi yemera ibyo yama yiyemeza mu majambo ashikiriza, yategerezwa gutegeka irekurwa rya Floriano Irangabiye atagisabwe na kimwe, kandi akaraba ko leta yiwe itoba iriko ikoresha igisata c'ubutungane mu ntumbero yo gutoteza abatavuga rumwe nayo. Niko bitomorwa na Karine wo muri Initiative pour Human mu Burundi. Igihano gikora ku muryango wose. Hagati mu kwezi k'umunani uwo mukenyezi w'umumenyeshamakuru yaratanguye ukwisonzesha mu kiringo c'iminsi 4 mu ntumbero yo kwerekana umubabaro wiwe no gusaba ko arekurwa. Ibyo byatumye indwara ya asima imusinzikaza gusumba ku bw'isoko ritashimye kwivuga izina mu muryango wiwe gutinya ko yakurikiranwa. Amagara yiwe arabangamiwe, ntahema neza kuko agwaye asima. Ikindi yapfungiwe mu cumba gifatanye n'igikoni, umwotsi wose ukamuhereramwo. Nari gusaba ko arekurwa, ariko ndazi ko uwufata iyo ngingo yoca apfungwa mu kibanza ciwe, niko asigura. Niko gusaba ati ni nk'uko bapfunze umuryango wose. Mwibaze namwe abavyeyi biwe bari mu zabukuru, nyina wiwe nawe aguma agwaragurika. Kugira urugendo rw'ibirometero birenga 200 bamushira ibifungurwa buri ndwi ni ikintu kirusha cane. Birarusha cane kuri iyo myaka abavyeyi biwe bagezemo. Ntibamurungikiye n'imiburiburi iwacu i Bujumbura aho ashobora kwivuza. Uwo muntu wo mu muryango umwe na Irangabiye avuga kandi ko abana 2 ba Floriano Irangabiye bagwaye ihahamuka. Akenshi cane abana biwe bararira ku murango no mw'ijoro bibutse ko nyina wabo apfungiwe kure yabo. Biba ngombwa ko tubahenda ko buca arekurwa kugira ngo bahore. Mu bisanzwe basa n'abahahamutse, niko amenyesha. Floriano Irangabiye yahagarikwa yari atashe avuye mu Rwanda aho yari amaze imyaka myinshi aba. Yasizeyo abamenyeshamakuru bashika 100 bahunze muri 2015. Ibyo bikaba bibabaza Uburundi buguma buhendahenda u Rwanda ngo rutange abo bamenyeshamakuru bagirizwa ku karenganyo ko bakorana n'abatembagaje ubutegetsi kwa 13 Rusama 2015. Birabaje cane leta Evariste Ndayishimiye yari ikwiye kugira ico ikora kugira ngo ifungure umenyeshamakuru Floriano Irangabiye, kuko biraboneka neza ko apfunzwe ku karenganyo gakomeye cane. Hari amakuru menshi atandukanye turiko turabatohoreza ajanye n'uwahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi Generali Guillaume Bunyoni, aho amasoko atandukanye yemeza ko yoba yaratorotse ibohero, kandi akanavuga ko ibintu byaba bimeze nabi naho abarundi batariko barabimenya, kandi na leta ikaba ata kintu na kimwe ishaka kuvuga ku itoroka ry'uwahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi. Hari abantu batanguye gufatwa bagapfungwa, abandi bagacibwa imitwe bagizwa ko bagize
bagize uruhara rukomeye cyane mu itoroka ry'uwo yahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu cy'u Burundi kandi yari akunzwe cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi, ariko akaba yarakorewe ibintu bibi cyane na Perezida Evariste Ndayishimiye wamwagirije ko yashatse kumutembagaza ku butegetsi, ariko bikaboneka ko ari remetanya yakorewe kuko nyuma yaho akuriye mu mabanga akanapfungwa ata abandi bantu bigeze baboneka ko bari gufasha uwo muntu gutembagaza ubutegetsi. Biboneka ko Perezida Evariste Ndayishimiye ibyaha byose yamushizeho ari remetanya rikomeye cyane yamukoreye. Hari amakuru menshi turiko turabatohoreza ajanye n'ibigiye gukurikiraho n'ubwoba bwuzuye mu nzego zitandukanye, aho abajejwe umutekano batazi ikigiye gukurikiraho kuko hari abamaze gufata umwanzuro yuko aho kugira ngo Perezida Evariste Ndayishimiye agumye kubapfunga ahubwo bazitanga bakamutembagaza ku butegetsi. Ni byinshi biriko biravugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi birebana n'umutekano kuva aho Generali Arenguiyome Bunyoni atorokeye, byose turaza kubashikiriza amakuru yacu. Hanyuma wifuza kuzajya bama mbere bashirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico usabwa nta kindi pyonda kuri sabone kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.